ubugeni indirimbo shasha cyarabaye kigenda neza amasanamu y'indirimbo araja ahabona indirimbo muri ko murabona yitwa asa nkuyo entertainment ubu ndi muri novati mu bintu vya social umva nshatse kuvuga yuko ubu no kwita hagati kakabana kuko ibintu ni imana Fizo rero yagize mariage Stein ntakunda kamera ndamukunda iyo igikorwa ciwe acizeye akubwira ati raba hamugira icyo uvuga. Skynos yateguwe na Victoria Steve. Muri no misi yariyo imigwi iri kirakora cyane Voice igomba igaruke na album y'indirimbo zabo 8 nabo nyene bareka bakora ibikorwa bimeze neza mu turirimbo twa nayo impamvu hano nko kuri BTV twavuze tuti aya ma group ari karavuka katwashigikire turimbo rero dufite amasanamu mushobora gukwirikirana kuri no munsi yarakaririmbo kitwa Sayuni kumugwi witwa God Believers na mchana kutwa mbegu za fadhili namba wezo twanzo gutereta yo muri vyitwa Jadix zokugurira karato kake kundabe ariko hari akandi karirimbo kitwa I'm so drunk and we so drunk some girls play hard ise uwaneshereje yes uwaneshereje rero ni Mutabazi Regents family bari kumwe na Miss Douce hamwe na Gentil Misigaro karirimbo kitwa Fire kumurimvyi yitwa Frank Duniano yani moto zaidi ya moto Dodo kumurimvyi yitwa Mr Chorus murimvyi w'umurundi ari muri diaspora do you already know akitwa Winner kuitwa Jackson Yusufu abose n'abaririmvyi muri diaspora your situation look at me I am a winner don't know how she did it ubona ko umurimvyi witwa Win Dive karirimbo kitwa Tingisha ka Thompson Don tukaca turangiriza ku karirimbo kitwa Iwanyuka Nziza Desire akarimbo kameze neza kafashwe amasanamu mu bibanza bidasa BTV Burundi presents B News. Hello nshuti namwe bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tuba ikaze mu kiganiro B News ikiganiro mukunda cyane ikiganiro tuma tubazana amakuru atandukanye ibyahabaye bishasha indirimbo shasha ikambere n'ivyimirije tuma dufite n'abatumiri yo twagize amahirwe yo kubaronka hamana amatwi kumwe na mugenzi wanjye DJ Rafa ariko no munsi Rafa yafatiriwe ariko kandi sinza kuba DJ nyene tudatevye rero reka nakire uza kumfasha no munsi wona wasundi ni Elvis Iradukunda umuyobozi wacu ariko kandi akaba yanayiteka kuza kumfasha no munsi B News Elvis Iradukunda turagoye kandi urakoze cyane Spox meze neza terukana gukora na kera hari haciye igihe ariko kandi tuba turi kumwe yego turashatse kuvuga muri B News yego ku batabizi rero baca bibaza ati mbe uje kutubwira sport nagomba ndabibutse ko ivy'umuziki nubwo atabikoramo cyane ariko arafisemo nosi kandi nini cyane yego narabikoze imyaka itari mike mugabo haraheze igihe kitari gito ariko ndabikora peut-être ariko bimwe nacavyibuka muri Friday night show wamutubwira akantu keza kamakuru atandukanye yo hanze nibanze ko no muri B News kakenewe kajya yego vuba cyane tuzobikora kandi bizogenda neza gerane nayo mpamvu babonye na Mikali ariko adutekera ibintu bisa neza yego cyane yes tudatevye rero nizera ariko ko weekend yagenze weekend yagenze neza bikorwa bitandukanye ku bibuga hirya no hino weekend burya y'umujournalist iragoye cyane kuko ntibaruhuka rimwe na rimwe ari n'umwanya wo kuja mu manza umuntu awubura kuko kenshi ibikorwa byinshi muri weekend niho biba biriko biraba ku bibuga muri sport canke hirya no hino kurondera amakuru y'abaririmbyi nuko biba bimeze kuri weekend y'umusportif canke y'undi mujournalist akurikiranira hagufi ibijanye n'abaririmbyi ego cyane nkuko vyamareka dutanguza akaririmbo k'ukwezi akarimbo kimirijwe no gusubirizwa vuba mu mpera za kino ganiro turaza kubabwira uko vyifashe nakarimbo kitwa hari ubushobozi k'umugwi witwa Arsenal Twins
tugakurikira gatoya hama tuce tuza tubabwira amakuru tubafitiye uno munsi. aratabagwa sine Yesu rirashoboye cyane. Reka dutangure rero n'amakuru tubafitiye uno munsi. Nibaza ko tuza guhera bisi ku makuru y'ivyahabaye weekend. Yari ibintu byinshi cyane, harimo ibintu byinshi cyane, ubugeni, indirimbo shasha n'andi makuru hirya no hino. Turaza kuba duhera ku gikorwa c'urukundo, igikorwa c'urukundo cyakozwe na mugenzi wacu umumenyesha makuru mbere na BTV nteri yatanze kugira ngo imushigikire. Twamushigiye imbere y'uko ibikorwa biba, tumushikira ku munsi w'igikorwa, eka mbere tubanda tumushikira n'inyuma y'igikorwa. Ko abantu bakoze ibintu byiza koko tuba batera intege. Na cyane yari Nelinat party yabereye hariya kuri Isra Cool Bar, aho bita ku Mashuha. Yari yakoranijwe yari yakoranije aba DJ benshi batandukanye, kuvuga hariho nka DJ Alan Selector, Holy Star DJs, umugwi w'aba DJ batandukanye, hariho DJ Frankis, hariho DJ Moses. Byari ibintu byiteka cyane, ngira muri ko murabibona amasanamu. Abantu benshi barabyitabiriye, tutibagiye abastar. Nibaze yuko ni igikorwa ciza cyakozwe n'uno mwigeme, aracari umwigeme je pense, nabagira ko twamurengera karimbi. Uko biri kose yaravuze naracari umwigeme. Ubwa mbere ni icyumviro ciza, no kumushimira kubona icyumviro mwe nico cyo kwiyumvira abandi, kwiyumvira abana badafise amakaye, abana bifuza kuja kwishura ariko kusanga ku rundi ruhande barabuze ibikoresho byo kuja kwishuri. Ni icyumviro ciza cyane, naragishimye. Nayo mpamvu burya na BTV twavuze tutegeza kumushigikira kuko ariko akora igikorwa ciza cyane. Ikindi kintu nashimye nuko muri ico kirori yari yatunganije yazanye amakaye, avuga ati aya makaye yaraje hano, mwebwe mwaje hano muraza kwa mwigurira ico mushaka cyose, ariko umenye yuko niyo wagura iryo cupa, niyo wagura iryo fanta, umenye yuko uze buri kurafasha abana. Ariko kandi hampande y'ibyo uve kuvanga kuguze amakaye kugira ngo abana bazoronke amakaye yo kuja kwishuri. Spox burya na makaye menshi akenewe, objectif yiwe, target yiwe no gushikana amakaye 4,000. Yes. Ariko kandi sinibaza yuko ayo makaye 4,000 uyu munsi yagiye ayaronse. Ntiyagiye yaronse, ariko nko muri interview tugomba tubashikirize yaranavuze ati nivyo iki gikorwa cyo gushigikira me hari akandi kabije kari quelque part. Nushobora gutanguza igikorwa mwe n'icyo udafise abantu bari mu mugongo wawe. Neri ndamukunda sana. Ofete muri no interview aravuga ati hari akandi kabije, urumva n'umuntu kabisa aruko ariko nibaze yuko n'uyundi yo bari karadukurikirana yifuza gufasha muri gikorwa yo mwegera gafasha, kuko n'ibintu biba bigaragara n'amakaye utanga kandi ukabona yagiye. Byumvikana ko hari ababa bafise umutima wo kugomba gufasha mugabo bakabuza ingene babikora. Iyi mu nzira yo gufasha kugira ngo ejo cyangwa biraryoshe. Spox umwana arangije amashuri ukabuzi ko amutereyemwo nikaye nimwe, urabyishimira. Yego cyane. Yes, reka tumukurikirane hama tuje tugenda ku yindi nkuru y'ivyahabaye uyo munsi nyene wa gatanu. Tureko turegeranya kugira tuzoshire abana bo mu Gatumba amakaye. Mwabonye ko hariyo hajya amakaye, abantu bari ngaha turaza kubaha umwanya ushaka araza kuvuga ijambo kugira agura amakaye hama dushikirize. Niko sanzwe nuvuga ati sanzwe umujournaliste ufite ibiganiro by'abana, nahoze nkora ibiganiro by'abana. Umva vision yanje ubu kuva mu entertainment, ubu ndi muri nuvuga ati mu bintu bya social. Umva nshatse kuvuga yuko ubu no kwita hagati k'abana kuko ibintu n'Imana nitwariteguye twizera abantu cyane. Hari indi budget iri quelque part tuzokongereza ko kubwo dukuranga abasapotinze, hari abakoze amaspoti audio, hari abakoze video, hariho n'abandi badusapotinze mu buryo butandukanye, abaduhaye ibiganiro n'abaduhaye uburyo nka nibaza yuko utubibona ego ni kugira tubahe icyubahiro cyabo nabo babona yuko bitaweho, ejo bateye akamo baze bitabe. 28 navutse le 24 juillet 1992. Sindi abantu bo kunyegeza imyaka.
tuca tubandanyiriza kuri uwo munsi nyene hariya kuri Ingo Club canke Ingo Bar hariho novuga ati ishigwa habona canke yerekanwa ubwa mbere y'amasanamu ya Trupa Magaba yitwa Asankuyo twari twabakiriye muri B News iheruka batubwira uko biteguwe igikorwa carabaye kigenda neza amasanamu y'indirimbo araja ahabona indirimbo muri ko murabona yitwa Asankuyo ni indirimbo basohoreye amasanamu mugabo yari maze amezi 6 yarasohotse byumvikana ko abatari bake bashaka kuba batayimenye mugabo ubu bivanye nano masanamu muraza kuba muyimenya ni indirimbo ijikurikira izindi zari zimaze igihe zisohogwa nuno mugwi kandi zigakundwa ngira urazi izaheruka kuba zisohoka Spox ni indirimbo zakunzwe cyane iyo baherukira ko yitwa Aramara inyota yakunzwe gose hama ariko hariho iyitwa Burundi kabisa igifrapa uravye no kuri YouTube ama views igeze ko ni menshi mu isanzwe Trupa Magaba numugwi uri kuravyifatamwe neza muri nomesi numugwi uri kuravyifatamwe neza uza kubandanya utwibutsa indi migwi yabikoze Club Gira Amahoro Intatana Club Ihunja n'abandi naho bagiye nubwo kuno munsi batariko baraboneka cyane mugabo amagabo nibaze yuko yaje kugira ico twokwita relève nziza byatumye ino Macleb atagenda kagirire kuko muri no misi bagerageje ko kipa neza espace kindi naco nashimye nuko kuri YouTube nabonye bashize ko wanditse akaririmbo burya ibyo mu ma group atandukanye ni gake bakunda kubyibuka baravuga bati ino ndirimbo yasowe na group mugabo ntibavuga bati indirimbo yanditswe na naka iki kintu nagishimye kuri Amagaba uko baravuga bati ino ndirimbo iragiye habona mugabo mumenye yuko ni indirimbo yanditswe n'umugabo yitwa Remy ni shumbusha ariko zina giwe bakavuga bati nibyo ni ya Club mugabo umenye yuko nk'uwitwa Andy umenye nk'uwitwa Anike umenye nk'uwitwa Sheriff Remy bagize interani dasanzwe mu bitero iki kintu ni ikintu ciza ngira twakwankuraje nandi ma groupe Spox cyane sama groupe gusa n'abaririmbyi batandukanye abatumenyereye ni kumenya ko aho usanga na Spox mu ndirimbo amaze gusohora hari zo amaze kumwandikira ariko gasanga nta munsi numwe turabona yanditswe je ntibirabaho natanze gusa ariko ico novuga bibaye ngombwa nzobivuga kuko hariho abamaze kuvuga ati twoguha indirimbo ukaturirimbira muri babantu bakera binararibonye kandi nkuko na je hari zo nkora kompoza nk'abandi cyane nk'iz'urukundo ko je umengo nabaye ndareka kuba umuvugizi w'abakundana mbe umuvugizi w'abandi ariko nashaka kubwira abandi baririmbyi ingabirano ziratandukanye turabazi ba Celine Dion ajya indirimbo nka zose ziwe ni nkeyi yandikiye akoresha ijwi hari nizo bamuha no kuririmba vyaheze juste ashira mwijwi giwe gusa ingabirano ziratandukanye hari abandika hari turabizi bayo yabagize bagiye gusora indirimbo bari barandikiye nyinshi baroriro n'izindi Spox ico kintu kiva kuki abaririmbyi menga uvuze yuko amwandika indirimbo twama twibonye byama byazanye n'ibibazo mu baririmbyi ukacumenga uratumye bamugaya mugabo ukumenya umuntu wese ko afise hageza yego mu isanzwe nibaza ko ari uko kutamenya ko ingabirano zitandukanye hari uwandika hariho mu arranger hariho donc hariho vyinshi amakarita atandukanye iyi ndirimbo tuyitegereye ko iza kwandika amateka nk'izini twabonye neza cyane reka dufata akanya gato tukwirikirane indirimbo ya Trupa Magaba yitwa Asankuyo irabandanya nizera ko mumeze neza mukurikirana BTV mumeze neza mu banyu no mu banyu ariko kandi Spox ni ikiganiro kibashikira ariko kandi kibaha n'ikaze wifuza kugira icumenyekanisha wifuza yuko spot publicitaire yawe ibonwa na benshi wifuza ko ibintu byawe bimenyeka turaguha ikaze muri B News studio visit tutakwakira ukamenyekanisha ibyi wawe nibaze yuko Spox atampamvu nimwe umuntu yo kwitinya kuza muri B News turabakira kandi nakabeyi ntitubabaza ntitubabaza tuti ngo dusigaye tubona igihugu cyose cyangwa ngo tubona Afrika yose nimwibaza ngo twaciye tubabaza cyane turacabaha ikaze
ndibaza ko bazobibona vuba cyane hariho abo twatangiye gukora hariho n'abandi rero bagomba kwiyongera kumbure bazotinyura abandi ego nuko Spox tubandanyirize ni mu mpera y'inga twaraye turangije havuzwe ibitari bike ku muririmbyi Mugani Desire abatari bake muzi nka Big Farious yarubatse ugwiwe imbere y'Imana n'abantu byari ibintu bimeze neza ariko imbere y'ugo rubanza yari yabanje kuduha n'akaririmbo umunsi umwe hakozwe ibikorwa bibiri bisa bishaka gusa akaririmbo ubusa karaza clip video ibirashitse wayibonye gute clip video je nari nagize amahirwe yo kuyibona imbere y'abandi bose kuko ku munsi wa gatatu ndi muri karaoke yari kuri IFB Fizo twarabuye arampamagara arayinyereka muri telefone arambwira ati unaionaje Fizo ndamukunda iyo igikorwa ciwe acizeye akubwira ati raba hamugira icyo uvuga yes yari yatubwiye ko ariko Spox kurako nyene eske yaguhamagaye kaza yayihejeje ubwo ntibwo ariko bavyiza aguhamagaye itarahera mbega ubwo wari guhindura iki contribution yawe kuya ariko niyo ni intambwe ko na mu legend tubivuge tubisubire Fizo no mu legend hano mu gihugu cyacu Burundi reka mbere no muri Afrika muri kanu kare tuza kwa tubigarukako Spox nibaze yuko iyi ntambwe yakoze gwa Spox ndabira ubona bimeze gute yayikora ukwezi itarasohoka kugira ngo Spox na bwa buhinga bwe bwate laba ikala je nibaza ko Elvis ku bintu by'amasanamu nukuri sindi fort cyane natanze akarorero kuri wewe nkuko nari gutanga akarorero nko kuyundi ego kumbure arafise abantu benshi kuko barafise team ya Bantu Boy baba baravye Jonela bakamuha amanota akamubwira ko sora nibaza ko bagira kwereka abandi canke ngira yoba yari kayanyereka ko indirimbo yaheze samedi zoja habona nice by the way ni video nziza ego cyane gose cyane hariho na script ni nziza cyane ukuntu uravye ukuntu itangura hariho umusekreteri bavuga ngo donc ni maneko muri gende ndimo nakunze ujya mu mama kuri zijya chambo ziwe yakubitiza agakuta agafoto rero clip igiye kurangira muraza kumubona yumiwe yes akantu kari karyoshe avuga ati rero nubusa tubagwize nubusa abantu nkabo bose ni Big Fizo rero yagize mariage imbere y'abantu ntabwo cire tukiri kuri clip Spox nakunze ijya location yo mu Rumonge yaravuga ngo kubera ari wanyu ndabizi ari yumva mugabo location yo mu Rumonge yari imeze neza bijya bigazi umva ni bigazi biriko birasubizo sinzi hari umugambi wabaye n'ahantu bariko barabikora yari hari hasa neza cyane hari hasa neza cyane sinzi ko igihe yari muri Bantu Boy tour concerts yaciye imvira byari ibintu bisa neza kintu nakunze mu ntango bariko barapresenta Bujumbura ka image kameze neza ka image keza cyane yego hanyuma no kwambara burya ari wambaye neza kwambara Fizo vraiment nuwankuru kwafara avuga ko Stein hari tuntu dusoni abenge birumvikana uri kuragira erega Stein ntakunda kamera yama yabinyibwiriye canke arabibwira abantu bose ati murafata abo bahungu banje hamwe na Fizo CEO ariko je vraiment nta makamera hari kuno agasoni kabonetse ariko birumvikana uri kumwe n'umugabo wawe muri clip dusoni nyene navuga ati ingabirano ziratandukanye urashaka ufise ingabirano zo kumanaginga zo kubaka urugo ariko kuvuga par exemple nko kuvugira Bantu Boy canke ibindi agasanga yabishinzwe yari clip nziza cyane iya bari nka Sean Queen arazi ko acting mugabo urazi gituma mvuga yuko Stein yarakwiye kuja muri clip uko kuraraba ni true story burya kandi twibutsa byinshi hari ibintu nace nibuka Stein na Fizo ntibamenyanye ubuvuga ivyo tuko turavuga urabigeni ino ndirimbo ikoze ino ndirimbo ubusa tugende urabe mu 2009 ingene yakoze indirimbo urukumbuzi sinzi ko bodushiramo gato y'urukumbuzi kumbura sinarinzi ko bibabaza kumbura sinarinzi ko bitunuza ukuntu gusitangura canke hagati uraza ukavuga ati
Kimana uruza kumva hari ukuntu harimo akantu hariyo gatushe nyene ni ukuvuga ni indirimbo zigana kuri we ariko kandi ntuje kure ja muri 2018 iyi ndirimbo iyo yayise uko nyene Kimana Stay urumva arinda yitangura aheza bugere bamenyanye yaguze inforo yiwe n'ibintu byinshi byumvikana ko kubona yaje muri ino ndirimbo yaje mu ndirimbo yiwe ariko nkaca mvuga nti burya Fizo attention avec indirimbo zivuye inside mu mutima wiwe usanga ziri zikomeye cyane zifize message iri strong gendurabe tuko turavuga urukumbuzi gendurabe yasohotse ubusa ariko nkibaza nti 2012 ndakumisinze be ndakumisinze nukurabane mbeki yagihe yari stay nyene cyane byari nukuraba neza Jeffizo muri PPF twakoranye yaravuze yaravuze akantu ati ntaratekereza ngikubagana ntarafatana na Edith byukuri nukuvuga ko ntituvyibaze ko vyose kuko umuhamagaye Fizo no ngayo bikwemera ati okay naririmbiye undi atari Stay atari ko rero ubu ni Stay niko yishurira mu rundi ego ni Kimana Stay nukuvuga tuciye tutandukira ivya mariage nyene mariage benshi bavuga ati mbega ko babana ni mariage ya kangahe tubamenyesha ko bari bakoze dot na etat civil ariko ubu bagiye imbere y'Imana aho tubona rero ko vyagenze neza hariya kuba Dominique hama urubanza yasomwe na Patiri Mpore yego cyane hariho nabandi je ndagerageza gukwirikirana ibintu akantu ka video ngira muri ko murakabona babinjiza Fizo bakavuga bakabakira ku izina rya data ryamwe ariko bakavuga ngo Fizo ntiya kubitsa urumenyetso ariko sinzi ko mubibona yarateruye umwana canke kumbure amakomantere bavuga ngo ntiyarazi ngo ivyo bagomba bakore ariko kandi tuca tugira koko ni Edith ku rubanza yahaye kado ya anniversaire Big Fizo ya Bibiliya avuga ati uyu mugabo wanje n'umuntu ama verset biblique azi mu mutwe na je waranduta ariko n'umuntu asenga wenyene jewe nshaka ko iyi ntambwe ageze ko atera n'umuntu sinzi ko tuvuga ko ari kuvugishwa ariko ngo aravuga verset biblique kandi ugasanga niyo bisigura rero ko abantu tuze turareka kirazira kujija umuntu burya bamureka umuntu n'Imana yiwe gusa ego cyane umuntu wese arafise ingera avugana n'Imana kandi mu buryo bwiwe kandi akabikora mu buryo bumeze neza wariko ravuga kado yatanze yarahaye na kado mama Big Fizo avuga ati uyu mama no mu mama wakarorero ni mama pasteur ariko kandi ntiyaretse no guha kado mama wiwe mbere na mosozi menshi ari yuhigyosoza ararira mu Gifaransa ne bakunda kuvuga bati ngo inyuma y'umugabo akomeye hategereza kuba hari umugore akomeye nge twaza kwa tubigaruka ko burya ndafite témoignage kuri uyu mudamu wa Fizo numvise ku muntu amwegereye burya n'umudamu ari très forte très organisé mbere kuri no munsi abatari bakavuga ati Fizo uri kurara muri periode bari kumwe ko bikorwa neza cyane kandi bien organisé Bantu Boy n'ibindi avuga ngo yaramushize ku murongo na Fizo aravyivugira ndutinye kubivuga na Fizo aravyivugira nibyo turavuga ati nyuma iyo umuntu akomeye ategeza ko ari umugabo nimba warabonye Obama agenda ari agatsinda amatora hariyo Michelle Obama ego mu bushimwe rero bwahabaye hariho n'agashimwe gakomeye nabamesha ko urubanza kwanza gwabereye aha hepfo yacu nyene inyuma ya BTV kuri La Pirogue kwa Shabani aho ugishika gusa wakigwa kumbure n'inyama niko nobivuga hamwe abandi basamarira decor wasamarira abantu bambaye neza ikintu kimeze nk'ime kizunguruka kiriko impene bakatakata baranyoye barariye byari ibintu by'amateka aba MC bari babiri Piken yashayibagira akazi
Yego. Ariko kandi hari aba MC babiri Christian Xavier hamwe na MC Sadiki byari bimeze neza cyane abantu bararyohewe ego haravugwa ko kwinjira yari invitation kandi birazwi nta oja mu rubanza atatumiwe nibaze ko kandi abakunzi ntibahera mu bindi twabonye bamwe bidoze Big Fizzo n'umustar urazi ko agiriye urubanza kuri Stade Intwari canke kuri EFI abantu bari kuzura ifo kuri mita yego ariko kandi haragashimwe haravuzwe amajambo atandukanye aho umwe mu begereye mu bava mu muryango wa son excellence General Evariste Ndayishimiye baravuga Fizzo kuno bamuzi bahora bahurira kwa Adolphe Nyakwigendera baravuga vitano bacavuga ati tumugabiye inka zibiri no kuvuga inka zivuye kwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu mugabo arabisurinya neza ati si inka ndamuhaye nk'umukuru w'igihugu ati ni inka umuryango famille yanje ndamuhaye kuko bazinanye kuva kera iki ni ikintu ciza kiza kwa gitera intege y'abaririmbyi Spox ego reka tumira amate ku karirimbo kitwa ubusa kumbure tuce tugaruka tubabwire nibindi byahabaye yego kuri urwo rubanza nyene ngira nakubwiye gato ko tuzakoruka kuri Stein nkuko nakubwiye ati nyuma y'umugabo ategeza kuba hariho umugore akora akazi yakomeye nako ndakubwira responsabilité ziwe n'umuntu amwegereye yabimbiye ati burya uyu mugore n'umugore ari organize azi gutunganya ibintu neza arambigira ingene akurikirana cyane aba muri Bantu Boy afata nk'abana biwe na cyane uhere nko kuri Kiriko aho programme ziwe za Kiriko zose abazizi abahari Kiriko yarigeze kugira amaturu aja ku mashuri atandukanye ntiyajana ngo n'abandi ariko yajana na Edith ugasanga nk'uwo yamurungitse mu gikogwa Edith atari hari akatelefone umuntu umbonera Kiriko ari ngaho aracari ngaho narabikunze cyane mama cyanyetse ko ari responsable yo kumenya ingene amanaginga abarinziwe kandi binumvikana kuburya Kiriko ntihumureka ngo agomba yigenza uko yishakiye canke ngo ajane n'abandi bakuze ko barakuze Yesu cyunyibutsa ko kuri uwo musi nyene umugwi nyene wa Bantu Boy bashoboye kumuririmbira akaririmbo bise mubaye umwe nakaririmbo karimwo Elise Boys Double J Kiriku hamwe na Dramati akaririmbo karyoshe nubwo katagira amasanamu murashaka kuja kuri YouTube ya Bantu Boy mukakumviriza nakaririmbo bavuga nibi bakubita sinzi ko twoyita ama trompete n'ibindi bitandukanye byose birimo tuti rero felicitation ku muryango turakeje umuryango ni yindi ntambwe mu zindi nyinshi bamaze iminsi batera ego turabakeje tubifurije urugo ruhire urugo rumeze neza Spox burya Fizzo n'umuririmbyi akomeye hano mu gihugu cyacu Burundi no muri legende nkuko twaba tubivuga imyaka irenga 200 asohora turirimbo turyoshe igituma navuze ko ari mu legende atari gusa hano mu gihugu cyacu Burundi no mu karere ugiye kuraba burya n'umu legende shaka uhere muri Tanzania genda urabe abo batanguriye abo bari mu runganwe rusa na rumwe ubu ni bangaye bakiririmba kwitira mu gihugu cya Tanzania Mr Nice si muri ya myaka 2009 badusohoreza Kidaripo za Fagiria n'abandi yego cyane 2005 ahubwo ico gina Fizzo yari karakora yari yarasoye za Mr Nice ari he yes TID ari hehe utuntu turarinde ko ndago AY ari hehe Master GK ari hehe kumbure bazogaruka ariko Fizzo yigeze agenda adebukirwa canke genda gato mu Rwanda ba Tom Close nibyo nabonye nariho mugabo ntari ku rugero rumwe na Fizzo on the beat Fizzo baby nyuma y'akaririmbo ubusa ka Big Fizzo dutandukire kumusugira ukwirikira ku munsi wa Mungu harejo ni Kainos yateguwe na Victoria's team yes Neven Mikomeye ego ni event mikomeye yabereye hariya kuri large nibaza ko tutaza kubwira byinshi tubivuze ko kuko turafise usanzwe akwirikirana na cyane vya gospel
muri no misi hariho imigwi iriko irakora cyane turazi ko Redemption Voice igomba igaruke na album y'indirimbo zabo 8 ariko hariho abantu bari ku kivi cyane imigwi tuvuze nk'imigwi ine ntituba twibeshe bariko barakora ngira Victoria's team mwabonye bakoze ibintu bimeze neza ariko kandi hampande ya Traffic MTC nabo nyene bariko bakora ibikorwa bimeze neza mu turirimbo twawe warancunguye narahezagiwe n'ugwaruka rwatuzanye muri gospel indirimbo ziri mu butumwa bwiza buhamagarira abantu guhinduka ariko kandi ugahinduka witambira ofete ni vya bindi guhindura isi tugezemwo ifoko nico gituma ngo hariho ngo abanya ba press machine niwe yakunda kuvyishura bamubwira ngo akoresha terme za muco yavuze ati ifoko kugira ngarure bajya ba muco manyene ifoko negera uri kurara dance ziri muri zino ndirimbo za bano basore n'inkumi zagwaragwara nizere ko bata hariho umuririmbyi yitwa Willy Paul Musafi ujya niwe novuga ko nawe nyene muri Kenya asa n'uwabitanguye ariko amaherezo yiwe ubu vraiment yarabivuyemwo byose n'umute umva uyikorera hari usanga wagiriyeyo ego ni nkaba Man Martin wamye mutubwira gato Man Martin nivyo yaragiye ariko nubuguye rega ubuhinduye gusa ubutumutanga gusa rero nitubacira urubanza twarabonye hari no muri byigeze gusohora karirimbo kavuga gute Bface n'ngiukaranye kakandi nyene hitamo ntuziko bamwe yabavuze ego ariko kandi bararyohewe kuko bavuze ati ni kubera utadutahura yaba wo dutahuye ntiwari kuvuga nuko ngira barashoboye kubandanya banezereza abantu nayo impamvu hano nko kuri BTV twavuze tuti aya group ari karavuka katwashigikire yes hariho MTC hariho SMS hariho God Believers hariho na Victoria's team nibaza ko nukubagirira ga promotion kari special kubera ko bari kwakora akazi keza cyane ko bivuze umuyobozi ari kumwe na chef de programme mu bisanzwe Spox hano kuri BTV abatabizi ngira bakunda kubona nk'indirimbo icako kenshi ijya bayita promotion special ngira two wibutse ingere babitunganije kugira ngo n'undi muririmbyi avyifuza ahabwe ikaguye kuri BTV mu bisanzwe barazwi ko twebwe ngaha n'indirimbo utarinda kuyizana wowe upfa kwishira kuri YouTube ejo abantu bakakubwira ati turiko turayiraba kuri BTV ako novuga ati n'umuzigo twabagabanirije kuko nizabandi bo hanze turazirondera hama promotion baronka kuko twe turi televiziyo ikora 24/24 kandi ya entertainment turafise umwanya wagije kwerekana indirimbo turazishiraho indirimbo irashobora guca ko inshuro 5 6 na cyane ari nshasha ariko bivana n'iki ningene wavuganye yes aho nshatse no kuvuga ko indirimbo shasha irafise promotion ngaho ariko hariho n'abandi avuga ati nukuri turakenguruka ivyo mudukorera ariko turashaka murenzeko ni nka wanda za apropose ati shaka indirimbo yanje iceko 6 ku munsi iceko 5 iceko 10 iceko imicuro 24 ku munsi tubamenyesha ko higeze kubaho ico bita exclusivité umuntu amaze kuyikoresha ni umwe yitwa Natasha Labamba igihe asora indirimbo yitwa Shata hariho exclusivité irafise n'igiciro ku munsi indirimbo isohotse nk'aya masaha ikaza iraca ko après 1 heure naho habari film turagira pause après 1 heure nukuvuga ibaciko 24 fois par jour chawibaza BTV babantu bayikwirikirana mbega iyo 24 jours iyo 24 canke iyo 24 heures yo heri indirimbo batayizi kwiririmba urumva ntimwitinye yes ariko rero hariho bouquets zitandukanye hariho ya 6 fois par jour pendant une semaine pendant 2 semaines pendant un mois vyose murashika kuri BTV kandi biri mu muco baragwa na facture na kanisi ntibitinye kuko turi televiziyo commercial ariko kandi hamande ko turi televiziyo turiko turarondera kanoti murazi yuko ikintu cyitwa entertainment twagishize imbere kaze rero kuri BTV tugufashe ko imagine indirimbo yawe cinciro 12 ku munsi ngira bo bishingira inahe murabaza Fortran na Misigaro Fortran na Misigaro indirimbo warusigaye uzi kuyiririmba kwera kuyibona kenshi haro n'indi je no kwihaho karorero Sports arabitwa ba John Nini ba Macmero indirimbo je yapfa gutangura nkumva menga ndayizi ukaca wumva nawo zamuka no zamuka
Yeah. nuko hajya rero baba barishe muri BTV kugira ngo kandi dushobore- n'akanoti katavu ntitubona. si ukuriha ni uguterera Aha. kuko tuvuze kuriha Eh. umusegonda ngaha twababwira amahera y'umusegonda nta kibazo ni 1000 francs par seconde indirimbo ifite 3 minutes ni ukuvuga 3 minutes tuyishize mu masegonda usanga ari iciye ko rimwe n'ibihumbi amajana n'agafaranga kenshi cyane ariko vya bihumba bitarenze kumbure nk'ibihumbi amajana 3 birishe mu kwezi m'indirimbo yawe igacako nka gatandatu ku munsi ni ukuvuga ntubuhomvye kuko turazi ko music ni business kandi ntitwemera indirimbo yariyo yose s'il vous plaît indirimbo hariho iyitaba kumbure isa neza aho ntidushobora gusubiza inyuma televiziyo yacu neza ntimwitinye rero ikindi nibaza ko twokongera ko nuko ivyo bibera mu muco kandi muza mukavugana n'ubijejwe akabaha n'agafagitire neza cyane murahawe ikaze ariko kandi saba arimvye gusa ngira ngo baza mu tumaze gukorana ama entreprise atandukanye barakenguruka ibikorwa bya BTV muciye muri B Forward mu gaca muri Solis mu gace gano hino barakubwira ko BTV ibikorwa byabo byamenyekanye cyane kugira ngo bashore gushikira abo bifuza mbere tugira mention ya Solis Spox Solis murazi yuko ari mutuality ikomeye cyane igufasha kuvuza abakozi bawe ariko saba abakozi gusa ariko kandi nawe n'umuryango wawe urashobora kugenda muri Solis kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza nimwerukire muri Solis muzigama amagara yanyu muzigama amagara y'abana banyu yabo mubakanye y'abakozi banyu iri hajya ku bwabo ngira twabibutsa nahikorera ikorera kuri Avenue de l'Université imbere gato ya Michel Archange muca mubona etage imwe ndende isa neza ya bleu muca mwinjira barafise no kuvuga kwakira neza abantu no kuri reception yagira asanga abakobwa babiri canke batatu beza kwanza no ku mutima hari abahungu ugiye hari inyuma bitwa ba Clovis hari rero ushatse kugenda mu bintu vya mitiwele no kuvuga ati uhasanga babishoboye kandi bakira neza yindi mention twobagirira ni ya Star Times Star Times bandanye ikora ibintu bimeze neza be waruzi ko izotwereka finale FA Chelsea Arsenal ndabizi neza cyane hajya na Europa Liga igomba igaruke Ligue des Champions bizoba bimeze neza ndagikunda umugwi wa Xbox umugwi ukinamwo Ronaldo Cristiano Ronaldo witwa Juventus zotire niyo nkunda ariko umugwi wawe nyezina ni Matana FC Matana FC Matana je mvuki Matana none hari nduze tari hari okay yes aho kuvya umupira kabisa wowe ntakaza kandi cyane gose ariko nzotangura kuvyiga boro kuko urabona ko muri hari umuntu yantangaje misi yahera umuntu yitwa Mika muri B Live yaravuze amakuru y'inkino Mika ari for kuri vyose sa inkino gusa turazi ko ahora dutoreza amakuru y'ibivugwa actualité internationale ni kuvuga no muntu vraiment rindira gatoyi kumbure nitwatangura vya biganiro biha canke y'amakuru aha kajyo abantu bakora utwabo cyane nka ekonomi nibaza ko azoja kudutoreza mbega banke ziteye imbere n'izahe mbega amakoperative mbe amashira hamwe ivyo byose ni ibintu duhaye ikaze abantu bose bifuza kumenyekanisha ivyabo hano kuri BTV twibutsa ko hariho n'abatwambika kugira duse neza turahaye ikaze apana ngo naka gusa apana Oscar Village Market hari abitwa ba Claude na Chorosha abitwa ba Sudi bose twebwe turashobora kubaha akanya kandi bose bagataha bamerewe neza cyane yes reka dutandukire Elvis kuturirimbo novuga twagiye turasohoka muri ino ndwi iheruka eka mbere n'utundi dushasha tubandanya dusohoka turaza kubaha akaryo gato mu bandanye mu dukurikirane gato hama tukazotugaruka ko yes uturirimbo tutagira amasanamu hari akarimbo kitwa umutima k'umuririmvyikazi yitwa Mireille Kami asanzwe ari hariya mu gihugu cy'u Faransa hari n'akarimbo kitwa Ronderera ahandi ka Msamaria Danielo n'umurivyo mu Rumonge hariya iwabo nyene n'umuyobozi hariho nakitwa ibikomere k'umurivyo yitwa Moses Brown yakoranye na Crown utundi turimbo tutagira amasanamu mushobora kumbure kuja ku ma YouTube yabo
mukadukurikirana. Wavuze Musamaria ugira yatahukanye Izere Awards ubwa mbere no muri ibyo hariya mu Rumonge amaca kurikira nde bagiye barakuri burya Arnovich ni wahereza muri ariko umengo kumbure hariho uwundi ntibuka sinzi ko ari Tiger Breezy waronse edition ya kabiri bayuzuye hariya mu Rumonge hariya abaririmbyi benshi cyane gose bitwa ba Famous twarakiriye muri Federato uwitwa William umwana kiri mutoyi na Musamaria turamwiteze n'abandi twebwe turahakaryo nibaza ko vubaho tuzoza turabasanga kuri terrain tukagenda mu Rumonge twavuganye kumbure n'ujeje Amical de Misiarie cyane n'abarivyo batandukanye tukagirana ikiga mu ntara nimudutumire nimutubwire ni hehe muriho muri ben turabaza ingozi bariho ba Jadix nubwo bamaze kuzina ariko hari abandi bakiri hari neza cyane ariko kandi abamanutse bibuke gushikira bato yiwabo ego cyane na cyane bareke gutera imbere bonyene neza cyane ego yes uturimbo rero dufite amasanamu mushobora gukurikirana kuri no munsi yarakaririmbo kitwa Sayuni kumugwi witwa God Believers mapema na mchana kutwa mbegu za fadhili hata jioni twangojea sasa karirimbo kitwa Don't Go ka MT number 1 tugiye mu byo kuririmba urumva asharimba ngo dongo mengo ni dongo ariko ni dongo ko bitamba bitera ibibazo nka bya bintu tumenyereye bya gacuge number wezo It's number Wiz baby. Asa baby dongo ni indirimbo yitwa Nzogutereta yo muri vyitwa Jadix nibaza ko tuzoshobora no kumwakira mu kiganiro gikwirikira atubwire vyinshi kuri kano karirimbo ni na video yiwe ya mbere uretse indi ashobora kuba yarabonetsemo Zokugurira karato kake kundabe Zokugurira karato kake kundabe ariko hari akandi karirimbo kitwa I'm So Drunk na karirimbo ko muri vyitwa Jonini muri vyo arimo hariya muri Denmark yarukira karirimbo kitwa Ça n'existe pas yarakoze n'ivyo bita challenge aratanga n'ubushimwe mwarabibonye And we so drunk some girls play hard some chicks are cold no need for shots and they're so drunk turafise uwaneshereje yes uwaneshereje rero ni Mutabazi Regents Family bari kumwe na Miss Douce hamwe na Gentil Misigaro twarungikiwe na Gentil Misigaro Gentil Misigaro n'umuririmbyi akomeye uravye indirimbo ziwe zigeze ku mamiliyoni ariko kuba yarabonye ko BTV tugera kure ivyo dushikiriza yes turavuga ati akaririmbo ko yakaturungikiye dutegeza ko yarakoranye na Fortran Zamura n'abandi batandukanye karimbo kitwa Fire ko muririmbyi yitwa Frank Duniano umuririmbyi nawe nyene yaruka mu gacerere yahora mu gacerere twaramubonye nyuma ya Wanajesh gitaramo batunganije hariya kuri Safi Beach mu nyuma yaciye asinzira yes yagiye mu vy'ubugeni ubu unyaruka kwibaruka ari kumwe na Adijo umenyesha amakuru nawe nyene ego twarahuye muri Centre Ville ntabwira hari twakoranye imyaka myinshi akora kuri Indundi no kuri radio y'imico kama bafise ikibondo twarahuye hama Frank aravuga ati buca nsora indirimbo nzoyibarungikira niyo yiyi muri ko murabona yitwa Fire yani moto zaidi ya moto ili goma la kikubwa sio kitoto ukileta soko moko unapata karimbo kitwa Dodo ko muri mvitwa Mr Chorus muri Burundi ari muri diaspora do You already know wanna give it to you hariho akitwa Winner kuitwa Jackson Yusufu abose n'abaririmbyi muri diaspora the situation look at me I am a winner victorious and conqueror look at me hariho Leila akarimbo ngira urafite icuza kuvuga ko sako umurundi ariko harimo umurundi
Leila ni Otile Brown Yeah. ari kumwe na Kidum. Otil ni umuririmbyi ariko arabikora neza cyane muri kino gihe mu gihugu ca Kenya. Bikorana ishaka ridasanzwe ngira muramwibuka yatanguye kuba tumenya cyane ukaririmbo yari kumwe n'uyo The Ben mu gihugu cy'u Rwanda. Je namumenye cyane kuva kera kuba yarafite akarimbo yakoranye n'uwita King Kaka avuga Olivia nipenda mie. Ni umuririmbyi ava hariya i Mombasa. Aririmba R&B neza muri Kenya n'umustar. Ariko yatanguye kuza arakorana rero nabo mu bihugu bitandukanye. Naco cantangaje burya indirimbo zose ama views menshi cyane. En terme de millions sanga zikurikirana cyane. Ngira na kandi karirimbo muri kino gihe nibaze yuko muri kano karere Burundi u Rwanda yakoranye na The Ben na Medi ni kari turirimbo top 5 dukuzo cyane Dusma ariko kandi nakajya yaherukira ko kabe na The Ben kararenze kararenze sana. Eske rero aka Kidum nako biza kwa bimeze gute iki kitwereka yuko Kidum ariko nako nyene karaduze cyane ku ma views yego ubona ko mu mwanya muto ushobora gusanga kakwije 1 million ikire kitwereka yuko Kidum ari kuri indi level yes. Kugira ngo amusabe collabo turazi muri Kenya ari abanyakenya benshi kwiyumvira umurundi ako uyu musore afise politike yiwe ariko ayikora neza mu Rwanda yagiyeyo aciye ku banyarwanda ati reka muri mu Burundi ndahashike ciye kuri Kidum aha uzozubona mu minsi iza ategura tour sange East Africa arayizungurutse ego yes Kidum yakoze dance yiwe Kidum n'uravyibusha ariko ari souple cyane arazi ngire yigirira ibintu bwiwe mu buryo bwiwe umva uko avyumva niko abikora asha guterera ukuguru bra agatambisha inda umutwe vyose uko abishatse tipore sana yego cyane hari akaririmbo rero kandi kakiri gashasha kitwa Gacugere ka Sadbi ari kumwe na Benturo akaririmbo atani imisi 2 irahera haci yasoka kandi karimbo kitwa Appel moi ka Benturo featuring Masterlands zaravugishije benshi ngije kuzimya ibi ngo canke ngo donc ngo hazoca hazima imwe ngo je ibyo simunda kubyemera burya hajya abantu baricagurira burya umuntu aricagurira nico gituma wowe urabizi kundusha Spox uramaze gusohora urukifane rw'indirimbo ndabishingira intare neza cyane ni kuvuga ko jewe nivyo benshi baravuga ngo ndatemutse niwe wamenye ako hari uwundi muntu akunda indirimbo yitwa Nzobiki muri Kazoza hari undi muntu akunda Burundi yaba hariho rero siko nabisanze bavuga ngo ni ya mbere kuko no kuri YouTube niyo irabwa cyane ariko hariho n'ukunda ndakumbuye iwacu hari abakunda ngagakuku Burundi okay aha kandi karimbo na karimbo kitwa nikikuona ko muri ivyo bitwa Win Dive nibaza ko tumaze kubereka ariko kandi tuzorondera no muri rivyi atubwire vyinshi abarimvyi bo muri diaspora kera bari dog bakavuga ati twe turakora ariko ibikorwa byacu mu Burundi ntibironka ni kubera hatariho televiziyo ya entertainment ubu turafise best entertainment kandi naho bataba bafise ababakwirikirana ibikorwa baravyibonera hariya bakabona ati turafise televiziyo iyo dukoze igikorwa ngira bakakabone baramaze kugira ama post atandukanye ba Mudibu kuri BTV Master Music Win David akarimbo kitwa Too Late ka Ephraim ari kumwe na B-Face bazo arabatumire muri Friday Light Show hari akarimbo kitwa Tingisha ka Thompson mwaramukurikiranya muri B News ariko hari akarimbo kitwa Umurundi w'umutima Mr Liberadon tukaca turangiriza ku karimbo kitwa Iwanyuka Nziza Desire akarimbo kameze neza kafashwe amasanamu mu bibanza bidasa bitandukanye akuvuze B-Face tanibuka mwigeme yitwa Baby Shoe haya rero B-Face umuwaje Baby Shoe akubwira ngo ngo sinzi ahari ngo numvume ngo yarakijije ariko ko biri kose B-Face yategeza kumurondera tukamenya ahari kuko je namenye B-Face yari umusoda yari umupolisi umwe bari basoranye indirimbo yitwa King okay ibintu nk'ibintu yahize indirimbo ndayisanga mu mashini nkikora mu gahogo
indirimbo nziza bariko bara Baby Shoe na Bface turayivuze umunsi umwe mbere narabatumiye Bface mbere wanashaka twari kumwe na Bface mwagihuriye mwe na Bface ndabakunda uko bari kumwe n'ujya mwigeme bara completana cyane sinzi yageze ujya mwigeme Bface nimba twumva amenya makuru yiwe tumenya makuru ya Baby Shoe byo bavyiza ego cyane nitworangize no BNews utababwiye vya top 10 tubibutsa ko top 10 ibandanya abantu babandanye batora kandi amavote murashaka kuyabona uko akwirikirana uja kuri page ya BTV ni Best Entertainment Television ukagira like hama ukacuja muri ongre yitwa vote BTV uca waktiwariza kusukabona kuntu amavote nko kuri uwa mbere mu gitondo indirimbo ya zubwa mbere yari indirimbo yitwa tunapendana ya Mr Giba hariho yitwa Uruwera ya Christopher niwe ikwirikira ku majijana na rimwe hariho na umubabaro hariho fresh ya We Love Music mu kibanza ca gatatu 59 umubabaro ya Sadbi 25 hamwe na Hamugereka tugeze ku ya gatanu mu gifise 12 ya DJ Oli ariko tubivuga uko ariko ugiye ku actualize usanga vyongerekanye ati gutora bimeze gute ni étoile 190 étoile dièse ko ariko baradukurikirana n'ubu mugize étoile 190 étoile dièse étoile 190 étoile 4 dièse ukaca ukoresha Econet canke smart ukagira okay ucubona urutonde rw'indirimbo ukacutora message imwe ni 50 urashaka gutora kenshi gashoboka kugira ushigikire kuko iba indirimbo y'ukwezi iraronka promotion imwe ikwiye cyane bisi nibaza ko tworangiza tubamenyesha ivyimirije tuzoza mu kiganiro gikwirikira tubamenyesha indirimbo shasha ya Vishu yasotse kuri uwa mbere hariho kandi n'ivyimirije hariho Miss Kugasaka Ingozi tuzorondera bariko barabitunganya babitubwire hariho kandi na n'ururirimbo gwitwa ruririmbo gwa Brielle ari kumwe na Vishu nyene ruzojabona kugerekezo rya mbere hari igihanga ariko kandi hariho na Kigobe Summer Party izobera hariya kuri Kigobe Lake area mu Kigobe aho Mbida tazoba yatumiye ivyo zose n'amakuru tuzoza tubabwira muri BNews kwirikira reka ndagushimire kuba wemeye no munsi ko ntokwikorana ukavuga ati reka nze ndagufashe no BNews no munsi akoze cyane sports nizere ko twakoranye neza nahimbawe cyane n'abariko baradukirikana baraza kugira comments nibaza ko ari kiganiro tubashikirije amakuru menshi atandukanye kandi meza tubahisango ry'ubukwirikira aho tuzoba tubazaniye andi makuru atandukanye kumbure n'ama conference de presse atandukanye tuzoba twagiyemo byose ni mu kiganiro kikurikira dushimire n'abariko baradufasha mu hinga bw'ivyuma hariho Claude hamwe na Nestor tutibagiye Patrick kuri kamera Mika kuri son hamwe na Emmanuel kuri umustagiaire asanzwe yimenyereza no kuri BTV mwakoze cyane mushikare kabandanye mugira ibihe byiza mukurikirana BTV imbonesha kure yanyu BTV Burundi presents B News.